ndabaramukije inshuti bakunzi ba radiyo urumuri kandi mbifurije ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Mbahaye n'ikaze rero mu makuru yo kuri uyu wa gatatu itariki 2 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2021. Ni amakuru mwateguriwe nanjye Fabian Mwita naho Aloys Mpunganiwe uyatunganya muri studio maze amajwi akabageraho ameze neza. Urakoze Aloys. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ibwirizwa ryo kudakora imihango y'isaba n'ikwa ryavanyweho n'inama ya leta mu gihugu cy'u Rwanda. Umugabo yiyahuye munsi y'Inyabugogo mu mujyi wa Kigali kubera ngo umugore we w'umusambanyi. Abatuye akarere ka Huye batewe impungenge n'insinga z'amashanyarazi zirambaraye hasi mu muhanda kubera poto zari ziriho izo nsinga zaboze zikagwa hasi. Iminsi 3 irashize uwahoze ari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda mbere y'uko ahagarikwa ndetse akaba n'umuhanzi w'indirimbo za Kinyarwanda afunzwe na polisi y'u Rwanda. Urubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha byakorewe jenoside y'abatutsi mu mwaka w'1994 irahe mu Buholandi rwongeye gusubikwa ejo hashize. Umuryango w'abibumbye ONU ejo wafunze ibiro byayo bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunguye imipaka yabo. Perezida wa Mozambique Nyusi yaba yarisobanuye muri SADC kubera icyemezo yari yarafashe cyo gutumira ingabo z'u Rwanda kujya kumufasha guhashya inyeshyamba zo mu majyaruguru y'icyo gihugu. Ntujye kure rero mu kanya gato cyane aya makuru ndayakugezaho yose uko yakabaye. Abanyarwanda bagize agahenge nyuma y'aho leta idohoreye amwe mu mategeko ya COVID-19. Mu nama y'abaminisitiri iherutse hafashwe icyemezo cyo kwemerera abanyarwanda gukora imihango yo gusaba no gukwa cyangwa se gukora ubukwe, ariko abari mu iyo mihango bakaba batagomba kurenza abantu 30. Hari hashize igihe abantu batabwa muri yombi barenze kuri iryo bwirizwa risa nkaho ryari ryarabaye umutego wa polisi y'u Rwanda. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa aherutse gutabwa muri yombi nyuma y'uko General Fred Ibingira afungwa mu ntango z'uyu mwaka wa 2021 ngo bombi bazira kuba bararenze kuri iryo bwirizwa rya COVID-19 maze bakitabira imihango yo gusaba ndetse no gukwa mu bukwe bwa Kinyarwanda. Mu mujyi wa Kigali haravugwa inkuru y'umugabo utari yamenyekana umwirondoro we wose wiyahuye. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda aravuga ko umugabo w'igikwerere yaparitse imodoka imbere y'inzu y'igorofa iri muri Nyabugogo ho mu mujyi wa Kigali azamuka mu igorofa rya 4 maze ahita yinaga hasi yitaba Imana ako kanya. Uwo mugabo ngo yiyahuye kuri iyo nzu yitwa Inkundamahoro Market akimara kumenya yuko umugore we yarimo asambanira mo imbere. Abaturage bo mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Rukira baratakamba bavuga ko bafite impungenge z'uko abana babo bashobora gufatwa n'insinga z'amashanyarazi zikabica kubera yuko zirambaraye mu mihanda. Iyi nkuru yanyuze ku binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda iravuga ko ibiti byari bifashe insinga z'amashanyarazi bimenyerewe nk'izina ry'amapoto
byaboze bikagwa hasi bigatuma izo nsinga nazo zirambarara kandi zikaba zidafunitse. Abaturage bo mu mudugudu wa Rugarama bo ngo babona umuriro w'amashanyarazi iyo bishyuye bose bamaze kwishyira hamwe bakagura ibyo biti cyangwa ibyo bikingi bita poto mu kigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda REG, maze ngo REG ikabona kuza kubashyiriraho umuriro w'amashanyarazi nk'uko umuyobozi w'umudugudu nyine wa Rugarama Musabyimana Fortune yabitangarije kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda. Karasira Aimable wari umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube ndetse no mu ndirimbo ze, amaze iminsi 3 afungiye kuri polisi ya Kicukiro. Karasira Aimable yakunze kuvuga ibitagenda neza mu butegetsi bwa Kigali, yatawe muri yombi rero kuwa mbere itariki ya 31 z'ukwa gatanu umwaka wa 2021. Yatawe rero muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB nyuma y'uko rumuhamagariye ko rumukeneye ku biro byarwo rugahita rumufata. RIB yatangaje ibyaha imushinja birimo ibyo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo nawe afite ibyo ashinja leta nk'uko tubyumva muri iyi nkuru twateguriwe na BBC, nk'uko Jean Claude Mwambutsa uri i Kigali ayitugezaho. Tumwumve. Kuri wa mbere ku mugoroba nibwo inkuru zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ko Aimable Karasira yahamagajwe ndetse agahita atabwa muri yombi. Ni amakuru yemejwe nyuma gato n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ku rukuta rwayo rwa Twitter, RIB yavuze ko Karasira yafashwe akurikiranyweho ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe Abatutsi. Aimable Karasira yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mbere yo kwirukanwa azira imvugo ze zikarishye zanyuraga ku rubuga rwe rwa YouTube Ukuri Mbona ndetse n'ubwo yanyuzaga mu ndirimbo ze. Mu biganiro bitandukanye avuga ko yarokotse jenoside, gusa mu gusobanura urupfu rwabe akavuga ko bamwe bishwe n'interahamwe ariko abandi bakicwa n'abahoze ari abasirikari ba FPR Inkotanyi. Mu biganiro bye Karasira akunze kumvikana ashinja ubutegetsi impfu za bamwe mu bantu barimo n'abacitse ku icumu nk'umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyemari Asina Paul Rwigara. Aimable Karasira yemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi ariko ko habayeho n'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikari ba FPR. Iyi ngingo idakunze kuvugwaho cyane imbere mu gihugu yatumye abatari bake bamureba nabi. Ibi nabyo byamuviriyemo kwirukanwa ku kazi ko kwigisha muri kaminuza. Icyo gihe kaminuza yavuze ko imvugo n'imyitwarire ye bitandukanye n'ibisabwa umwarimu wa kaminuza. Ku ruhande rwe ariko Karasira yakomeje kwamaganira kure abamushinja guhakana jenoside yarokotse, gusa akanavuga ko atazatinya kuvuga ukuri azi kabone nubwo kwagira abo gukomeretsa. Ifatwa rya Karasira ryaje rikurikira itsinda ry'abantu begeranyaga imikono ku mbuga nkoranyambaga bamagana ibivugwa na Karasira ndetse bamusabira gutabwa muri yombi. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha rwo rwavuze ko ifatwa rya Karasira ntaho rihuriye n'iyi mikono yegeranyijwe imusabira gufungwa. Dukomereza aya makuru areba u Rwanda ariko ku rukiko rw'Irahe mu Buholandi. Ejo rero nyuma y'uko urubanza rwa Felicien Kabuga ruba ruhagaze mu mezi 6 yose ashize, rwongeye gusubikwa ejo ku itariki ya mbere ukwezi kwa Kamena umwaka wa 2021. Umucamanza ariko yahaye agaciro imbogamizi zatanzwe n'abunganizi ba Kabuga, harimo ko batabonye umwanya wo gutegura neza urubanza rwabo, dore ko ngo ubushinjacyaha bwo bwari bumaze imyaka myinshi cyane bwitegura. Ariko umucamanza mukuru w'iburanisha ry'urubanza rwa Kabuga Felicien Irahe yahise yumva ibyo basaba, maze ahabunganizi ba Kabuga Felicien kwitegura urubanza rwabo mu gihe kitarenze uyu mwaka.
ariko nta tariki yari yabaha. Twambuke i Burundi ku makuru arebana n'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye rero wafunze ibiro byawo mu Burundi, ariko ibyo biro bikaba n'ubundi byari by'agateganyo ngo kuko byari byahajyanywe no kugarura amahoro hagati y'abarundi. Umuryango w'abibumbye rero wari warafunguye ibiro byawo mu Burundi mu mwaka w'2016 nyuma y'imvururu zo mu mwaka w'2015 zakurikiye itorwa rya manda ya gatatu rya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ubwo rero ONU yari yafunguye ibyo biro nyine kugira ngo ihuze abarundi bari baracitsemo ibice kubera imvo za politiki. Bikaba rero ifungwa ry'ibyo biro bya ONU byashimishije leta y'u Burundi, harimo na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwe, nk'uko tubigezwaho na Pierre Claver Niyonkuru w'Ijwi rya Amerika. Tumwumve. Ibendera ry'ishami mpuzamakungu ONU ryururukijwe i Bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro vya ONU biri kwibarabara rya Gatumba rishika ku mupaka wa Kongo. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera, araribika nk'ikimenyetso c'uko ONU ikuye akarenge muri ico gihugu. N'ibiro vyari vyuguruwe mu mwaka w'2016 kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'2015. Yohangzia, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, arashima intambwe igihugu kigeze kubu. Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès majeurs. Ati Burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'2015. Ikimenyetso ca vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu 11 by'akarere ka Afrika yo hagati yiga ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo vyaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu. ONU ntishobora kuvyirengagiza. Ego niko haracariho agahaze, nico gituma ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya ONU. Tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro, umutekano n'iterambere. À la réconciliation et au développement durable. Ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Evariste Ndayishimiye yagize ati turashimisha hamwe mpuzamakungu ONU yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegurire inzira irora ku buzima bwiza bwa bene gihugu bose atakuvangura. Ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye. Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyo kugagwa bitarenze uno mwaka. Leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze. Isidore Ntirampeba, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU. Kuko bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza, ivyo vyose byararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwaro ibereye biratsimbataye mu Burundi. No uvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Nukuvuga bijya bihe byararangiye. Mwarabonye ko mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivy'ingena gati y'akazina muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira Addis Abeba. Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yo yose kwabibona, ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira kagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi. Ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura. Vitane Nshimirimana aserukira Unani Force, rumwe muri ayo mashirahamwe. Tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari gusubira kujyanisha abarundi byo gusasira indava, ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko. Kuko uravye ukuntu bagwanya bivuye inyuma ico kintu cyose cerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu,
ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa ONU hejuru y'ukwica, hejuru y'ukwangaza, hejuru y'ukunyuruza, hejuru y'ugupfungira abantu ubusa n'ibindi byaha nk'ivyo. Uburundi burahakana ivyo vyagirije. Ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika iceye igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za ONU zagiye ziraca mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. ONU imenyesha ko itazokura akarenge burundu ku Burundi, ndetse hari n'umugwi wa ONU wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akorwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi. Intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe. Abo nabo ni umunya-Algeria Saidi Djinnit, umunya-Maroc Jamal Benomar n'umunya-Burkina Faso Michel Kafando. Bose bavuyeho batanze imihoho, abandi nabo banswe no Burundi canke batavuga rumwe na leta. Abo nibo baherekeje ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo iyarusha muri Tanzania. Ibiganiro vyasozerewe ata amasezerano yashitsweko mu myaka 5 vyamaze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Andi makuru ariko ari hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi aravuga ko abaturage b'u Burundi n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishimiye ko imipaka yabo ibahuza yongeye gufungurwa nk'uko Ijwi ry'Amerika ryabitangaje. Ariko abaturage bakora umurimo w'ubucuruzi batewe impungenge n'igiciro cy'amadolari 30 y'igipimo cya coronavirusi bamaze kwambuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bemererwe gupimwa iyo ndwara, ndetse n'amafaranga 15,000 y'u Burundi abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bemererwe gupimwa iyo coronavirusi mbere y'uko bemererwa kwinjira no gukora imirimo yabo. Turangirize aya makuru mu karere ko mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika bihuriye mu muryango witwa SADC. Amakuru ava rero muri ibyo bihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo aravuga ko umuryango ibyo bihugu bihuriyemo uzwi nka SADC utemeranywa na Perezida wa Mozambique Bwana Nyusi ku butumire yahaye ingabo z'u Rwanda bwo kujya gutabara muri Mozambique mu rugamba icyo gihugu cya Mozambique kirimo hagati y'inyeshyamba mu majyaruguru kivuga ko zitwara kisilamu ariko zintagondwa. Amakuru yatangajwe ejo n'ubunyamabanga bwa SADC aravuga ko Perezida Nyusi wa Mozambique yasobanuriye bagenzi be ko afitiye ingabo z'u Rwanda icyizere gikomeye ngo kubera ibikorwa byaziranze byo kugarura amahoro. Ariko abayobozi b'ibihugu bya SADC nabo ngo ntibabikozwa. Bashubije Perezida Nyusi ko niba ashaka ko ingabo z'u Rwanda ziza gutabara zizaze, ariko zize zije gukorera munsi y'amabwiriza ya SADC. Aho rero niho aya makuru tuyashoreje, ariko mbere yo kuyarangiza burundu ndakwibutsa ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Ibwirizwa ryo kudakora imihango y'isaba n'ikwa ryavanyeho n'inama ya leta mu Rwanda. Umugabo yiyahuye aho ni Nyabugogo kubera umugore we w'umusambanyi. Abatuye akarere ka Huye batewe impungenge n'insinga z'amashanyarazi zirambaraye hasi kubera poto cyangwa ibikingi zari zishamikiyeho ko byaboze bikagwa hasi.
iminsi 3 irashize wahoze ari umwarimu wa kaminuza mu Rwanda ndetse n'umuhanzi w'indirimbo za Kinyarwanda Aimable Karasira afunzwe na polisi y'u Rwanda. Urubanza rwa Felicien Kabuga rwongeye gusubikwa ejo hashize irahe mu Buholandi, naho umuryango w'abibumbye wafunze ibiro byawo by'agateganyo mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunguye imipaka yabo yari yarafunzwe. Perezida Nyusi wa Mozambique yisobanuye muri SADC ku mvo zo gutumira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zize kumutabara mu ntambara igihugu cya Mozambique kirimo mu majyaruguru aho gihanganye n'intagondwa z'abayisilamu. Shuti rero ayo niyo makuru nari nawuteguriye uno munsi, andi makuru naho ubutaha. Reka mushimira Aloys Simpunga uyadutunganyiriza ndetse n'abagenzi bandi bakorana hariya kuri radio Urumuri muri studio zitandukanye. Jewe ndi Fabian Mwita ibihe byose. Bye bye.